kuri uyu wundi wa Radio Culture avuga kuri ibyo nyakubahwa mushikiranganje wa mbere yashikirije yuko abakozi bozana bonyene intererano yabo akaba ari bo bayizaniye. Ibyo harimo amasendika amwe yo mu gisata cya informere biri umugabo we ufitse umukoresha hariho amategeko kuko nk'aho njya kubintuze mu gisata cya fonction publique kuva kera hari ibyo twumvikanye ya cheko ibyo biba ni cheko ni ukuvuga umuntu kumushahara umukozi wenyine arabarira umukoresha ati jewe nagomba bankate kuvuga igihumbi kirakwezi uzoja muri sendika kanaka. Hama ibyo biva kuki ku masezerano mpuzamakungu y'akazi wavuze 144 avuga ibiganiro mu kazi, ibiganiro nyabutatu mu kazi. Twavuganye ko amashyirahamwe y'abakozi avugana n'abakoresha. Umukoresha muri ntuze mu gisata cya fonction publique ni leta iserukirwa nande n'ubushikiranganje bw'akazi. Urumva rero si ukuvuga ko hariho bakeyi, nta na bamwe hari n'uwabajije ngo nta makosa baho. Warabonye ahantu haba abantu ntihaba amakosa n'ahantu bahabara twimukireho, nta hantu hataba hari abantu hama hariho rimwe amakosa. Nta bintu byama byera 100%, harabamo utunenge. Utwo tunenge rero bama bagerageza kudukosora mu kuvugana kugira uyu bamukebure n'akari ikosa gerageza mwikosora. Ibyo ngira biri mu kibazo cy'uwo wa Radio Culture. Mu bisanzwe rero twaravuganye ni kuva kera bimaze imyaka myinshi cekofe mu gisata cy'abakozi ba leta. Urumva rero nyakubahwa mushikiranganje wa mbere ntiyo bikura ubwo nyene ntiyovuga ngo arabikuyeho kandi ari ibintu twumvikanye. Uko ibintu mwabyumvikanye niko bihava. Niyo yaba yifuza ati bihava yoduhamagara nyakubahwa tukabivugana ama tukamwereka amategeko ingena meze, tukamwereka ingena twavyumvikanye kuva kera ibyo byo kugira check-off, kandi ko n'amategeko avuga ko babitworohereza cyane cyane iyo ntuze iyo tegeko mpuzamakungu 144.